wewe umugabo wawe umufiance wawe umusanze ari umwempwisa murabikoze igihe nimwe mumaze igihe mukundanye umugabo mutarabonana ubusanze ari umwempwisa sivyo kandi ngo urugo rufira hehe mu buriri usanze ni umwempwisa bisigura yuko wewe nta kintu nakimwe uzopfa wumvise uko umugore basi ntazotuma wimva nk'umugore mugeze hariya mu gitanda kuko nitubishira inyuma kuko navyo biri mu rugo kuko yaba wewe uri umugabo nawe ari umugabo mwobana ariko mwana ko wewe n'umugabo nawe uri umugore bisigura ko muzoba umwe none gashahu bidakunze ko mu bumwe wowe nka wewe umaze kubona kisha kibazo cyahabaye muri couple ko muri makouple biraba ingingo ufata ni yahe urashaka kubonana n'umukobwa uri umuhungu ugasanga uko wari uziga ko ameze si turashaka kubona umukobwa ni mwiza afise uko agaragara ni ewana ni guyawe bavuga ngo ni guyanje sibyo ko umuntu wese afise ivyo akunda ivyo reka tubivuge umaze rero kumushikana hariya hantu mukaja muri yahiri ukaje usanga wewe uko ifuza ko amera si kwari mbega ni cyayi ikintu gishobora gutuma kuko wowe umuhungu urashaka kububizi ko ntabwo turi abana ni cyayi ikintu gishobora gutuma umuhungu abona ko umukobwa uko yaramuze gatari kwari tugiye kuvuga ati dusesangure ibibera ahihishije kuko ni vyinshi kandi ari abantu benshi bavuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya ugasanga umuntu ntazi uko yarakwiye kwitwara bigatuma gumagira mama chance muri couple tamungu bashaka kurambana ugasanga bigenda bicangana kubera hari ikintu hariyo defo afise na batazi ko ayifise bon kuri jewe twamaze kubana donc bamaze kubana bakabana nyine bakabona ko ico kintu yarondera atakibona ko kuri jewe afise umwanya wo guhitamwo yisho guhitamo jewe canke ahitamo kandi maze ko umugore wiwe mwaramaze kugira mariage no kuvuga wowe uvuga uti hako osambura fiancé yawe osambura urugo ego guys hako osambura ukubwiwe hako yosambura fiancé yosambura urugo none nko mu gihe usanze umusheri wawe uramushize kuri ico kigeragezo usanze ntashobora kuguha abana ntashobora kuvyara ntashobora kugutera inda cyasha bigenda gute tutabeshanye ngaho no bambeshe vuze ati no mukunda atavyara urumva hagize nka 3 4 ntarabona umwana utaritwa papa ntaritwa papa nosana namaze guca pembeni kenda kumwironderera urumva rero ngaho ashikira ngo ico kintu tubwire nawe ubwanjye jewe pe mbona umenga nanje sinashobora kuzihanganira umugabo adashaka gutuma witwa mama sinozihanganya nanje nusa novuga ati nosanga nagiye hanze ni kubera iki imisore isigaye ifise iyo logique yo kuvuga ati tubanze kwanza tubikore mbanze kwanza ndabe yuko uvyara wanashaka tindabe yuko uzovyarira abana abantu bamwe babigira nk'abantu bafise profit kuri ivyo umva profit rero iriye umwe abigira kubera abone ko umukunda bya vrai kufise love kuri we nibo benshi baca babikora avant ya mariage ari abantu baza gukundana kubera barongera bya profit nyene uvuze y'umubiri ivyo umubiri ushaka ari n'abandi baza muri love bakundanye byukuri urumva dufatiye kuri barya bafise profit ntibarya nyene usanga abo babikora badafise akazoza igihe ushobora kundana n'umuhungu nyene ko buranyene ko mukundanye amaze kugusaba bijya abashaka ukaca muhebana urumva ko arico abarondeye hari gihe aba yabigusavye mubikoze akaca asanga wewe bivanye nuko we yifuza ko umeze agasanga sikumeze bigatuma yo naguheba usanga araguhevye kuko deja bamuhaye avuga ati ujya mudaga ndamukunda ariko bivanye ukuntu namuziga ndamusanze rero kubw'ivyo reka ndamuhebe ndikundira abandi none ikibazo aho nyene mubanye naho ivyo iwa watabibonye yuko uri uwatifuza mukaca mubana mutabikoze akacaza kwibona muri mu rugo bikaviramo no gutandukana ico kintu cyumva gute wowe urafise umufiance wawe umusheri wawe murakoza nibaza ko umufise nawe uramufise bien ujya musheri wawe murakundanye ntimurabonana hageze aho mubonana ucyusanga ewan isuku we ajyumvira kuri Roy TV ntihajyumvira ugasanga isuku naha ni sasa ngiki kuko bibaho guys nenda beshi ibyo bintu bibaho ugasanga isuku we n'isuku ni ibintu bibiri bitandukanye
kandi ukajusanga wowe uri umuhungu cyangwa uri umukobwa swata yabonye ku muhungu wowe wabonye ku mukobwa bivaye n'ukuntu umukunda kumva yuko kubakwa kwimubwira peut-être yuko bimubwiye yohinduka ku buryo n'ubwo muheba akazobura n'uwundi ujya wundi dusanga nawe yaramaze kwikosora kamusaka cyagira chance yo kuronka umuntu bazoshaka kurambana ko tekino z'ibishobisho hajya mugeze mu rugo naho nyene bijya bishobisho birahera hasigara hakora ibintu biri ku rutonde sivyo ukacusanga swate uyo mukobwa wawe uyo musheri wawe isuku giwe ntuzose no kumiyumvira kuko bibaho cyangwa ugasanga n'umuhungu mukundanye murakundanye mugeze hari ahantu ugasanga isegonda rimwe arapfuye segonda rimwe byose biraheze ni wowe nawe ugasanga ntago byari niho byari essence ne yari kigira sivyo none nko muri yo mwanya wumva byo cyabigenda gute example akarorero wowe umufiance wawe murabonanye sivyo ucyusanga kuko hari ukuntu mwese muba mumva nyene ko muri mood yo kuba murangura amabanga yabubatse wewe ukacusanga hajye wumva nyene ko ukigera muri etape ya mbere nawe akabara bikaba biraheze basi ugasanga ni umwempwisa muri make dukore nta bushobozi afise bwo kuvuga yuko bijya bintu yobijamo ni umwempwisa muri make wocu ufata iyahe ngingo wocu uvuga ati reka nubake niko zubaka sinzopfa njyewe mu buzima cyangwa wocu ubigenda gute mwaramutse namwiriwe ku bakunzi mwese ba Roy TV vaye naho mwerereye muge mudukurikirana 5 kuri 5 reka ndabwira ati ni mwubahwe aho muri muhundwe n'imigisha myinshi uhoraho ni Bella shaka umukobwa wanyu kuri micro za Roy TV nkuko musanzwe mumenyereye mu nkuru nyigisho amadeba les émissions ama street quiz nonge kandi kubazanira deba y'uno munsi iryoshe cyane nkuko mubizi rero deba simba nije nyene ndi kumwe n'abatumire banje babiri abajene bubwiza abajene bari tayari bari ready sindabavugira umwe wese arivugira turamuha umwanya abaramutse yongere kandi abahe umwidondoro wiwe nkerehe reka duhere ku mushinga naye garuka turakwakiriye muri Roy TV ndamusaba ko baragukurikirana ubahe n'umwidondoro wawe murakoze cyane amaje nitwa Karenzo bikomeze nkaba ndumukomeze nyene nkorera muri Roy TV nico kusinarindi merci murakoze reka duheze naho umwanya kuko ijambo ryo ararifise duhereze umwanya ubwigeme wacu ngaha asa n'uri tayari afise ishusho yo kumwenyura kugira ngo abibwire akazina kiwe yongere kandi abaramutse karibu. Merci beaucoup murakoze cyane ku mazina nitwa Sandra Irakoze nkaba naje muri Roy TV ndabakunda cyane natwe turabakunda abatumire bacu bahire bo kuri uno munsi mu buhinga bwa kamera ni Claude abikora neza cyane ariko arabafasha kugira ngo amashusho abashikire 5 kuri 5 ikiganiro cyacu uno munsi nashaka tuyage na runo gwaruka kugira ngo umuntu wese azi ko arugwaruka umuntu wese azi yuko ari fiancé ari en couple afata agatebe yicare kugira ngo kino kiganiro kimufashe hari byinshi aza kumenya hari na byinshi aza gutahura nawe wubatse uri umumama uri umupapa turagukeneye commentaire yawe ugire icyo ubivuze ko kuko mwebwe mwadutanguriye mwebwe mubirimo hari byinshi muzi mushaka gutera muri commentaire ati nuku canke ni kuriya deba yacu canke se ikiganiro cyacu cy'uno munsi rero turavuga ni kibazo nshaka kubaza runo gwaruka turi kumwe kivuga giti mbega kurangura amabanga yabubatse ku bantu bakundanye bari en couple bari fiancé bako bitegurira umubano wo kubaka urugo rwabo mbega ni vyiza namba ari vyiza tugira impamvu bikwiriye gukogwa ku bantu bakundanye na cyane cyane bako bitegurira kubana mbega ntivyari bikwiriye nawe ucutugira impamvu bidakwiriye yuko abantu bobonana cyangwa se bakarangura amabanga yabubatse imbere yuko bubakana imbere yuko bashinga ugwabo kuko kenshi dukunda kumva bavuga ngo burya ngo urugo rupfira mu gitanda sinzi namwe ko muvyumva reka ndabereza akanya kugira ngo
aho nahere niho n'uwundi mpera kugira ngo twumve we aho ahagaze kuri kino kibazo cyacu maze tubandanye umwanya nigwanye. Inyishu kuri ico cyo novuga kuri jewe ndavyemeza yuko imbere kubera iki icyambere kwanza turaba generation igeze turavye aho generation igeze generation y'ubu mutabikoze na n'umuhungu yo kugumako turavye apana bakera muri iyi myaka yiwacu muri generation nyene twebwe bubu aba bantu bubu rero umuhungu nashobora kugutwara ataguhonjeje urumva muri we aca bifata yuko utamukunda icyambere aca amenya yuko na love iri ngaha gusa ubigize mwemeranye apana bimwe byo guforsa mubigize mwemeranye kuri je mbona ko ari sawa ndavuze ikintu muvuga ngaho kugira umuntu ahure neza urumva nashatse kuvuga nta muntu yotwara umukobwa atamuzi urumva kubera abakera nibo bavuga ati yotwara umukobwa wamaze kubigira urumva ngo bigize ucimuheba ariko ubu na muhungu yotwara umukobwa batabigize ni kuvuga ko abatwarana bose babanza kubigira nivyo muri commentaire kuko benshi dukunda kubona tukabona invitation ya save the date ariko bitaba mariage ugasanga madame yaramaze guhaga cyangwa ati byagenze gute ko ari byo vyisubiriza kenshi mbega ni kubera iki imisore isigaye ifise iyo logique yo kuvuga ati tubanze kwanza tubikore mbanze kwanza ndabe yuko uvyara wanashaka tindabe yuko uzovyarira abana oya kuvuga ngo maka avyara umva babigira kubera nyene ubu turavye urukundo rw'ubusina rumwe bwa kera ubu biravye ari abantu usanga baje muri love bafise benefice umva par exemple usanga je kubera aronka amahera swate kugira bamubone ari abantu bayifise bameze uko aje kumudada kubera bamubone kubera byo muhungu arafise cash niyo aciyaza rero tugaciye tubona yuko benshi babigira kubera barabe ko ahantu ari urukundo umva baca babikora kwanza ataramuheba kubera ari badada abone kumuha cyane amahera urumva umuhacana amahera aprofita amahera ama ibindi gazi gusa ariyo abantu bamwe babigira nk'abantu bafise profit kuri ivyo umva profit rero iriye umwe abigira kubera abone ko umukunda bya vrai ufise love kuri we niho benshi baca babikora avant ya mariage yego ntabandi nabo bashaka kuvuga ati babikore kugira ngo baronke besoin y'imibiri yabo bashitse ivyo imibiri yabo yifuza atarukundo rurimo bariho kubera n'abantu bari muri love benshi usanga bari different ari abantu baza gukundana kubera baronke bya profit nyene uvuze y'umubiri ivyo umubiri ushaka ari n'abandi baza muri love bakundanye byukuri urumva dufatiye kuri bajya bafise profit ntibajya nyene usanga babikora badafise akazoza atakazoza ariyo n'abandi babikora bafise ahantu bariko bagenda gushika dutandukanirize rero ababikora bafise kazoza mbega babikora gute bavuga barafise ukuntu bo babitwara abadafise kazoza babitwara gute rero bimenya bajya babiri baba ari couple umva icyambere kwanza je umuntu w'umukobwa par exemple ndi umukobwa ashobora kumenya umuhungu ko afise akazoza mu bintu ukuntu tuzoba turiko turayaga swata amajambo yiwe urambwira cyangwa uri umukobwa ndi umukobwa cyangwa ukuntu tubanye ntababesha so bariho rero bone ngo bimenya urumva gusa ushobora kumwumva nyene n'ibintu avuga n'ukuntu ateye reka mvuga uko cyangwa n'ukuntu tu ameze ushobora kubimenya ukamenya uyu muhungu ameze uku cyangwa uyu muhungu ameze uku ikibazo gishaka ivyuka mbega umukobwa kugira abone yuko umuhungu amufise ko projet yo kumugira umugore we wo mu nzu ayimenya gute yobimenya gute yovyerekwa niki ari muri urwo rukundo niyo muhungu baba bari kumwe icyambere kwanza uraraba ko umuhungu ari serie kuba serie rero mvuze nshatse kuvuga ari umuhungu murashobora gukundana akagutwara iwabo ukamenya icyambere icya kabiri agashika iwanyu akamumenya
icya gatatu ugasanga kwanza yaramaze kwipanga ari umuhungu usanga wene murakundanye ntaragutwara n'iwabo ntarashika iwanyu aracari iwabo kwanza tubekanye no kuba iwabo urumva papa adasumye papa atamuguriye impuzu kwambara urumva uyo honyine ngaho mu rugo murabeshanya bya bindi rero usanga nta profit irimo nta kintu dushaka gushikako niyo mpamvu usanga babikora kugira banezeze imibiri yabo. Reka duhe umwanya naho mademoiselle wacu kugira ngo nawe agire icyo abivuzeko. Murakoze amavuga anje mbona ko ibintu nk'ivyo ko novuga ko bitabaho bitabaho ntibikorwa muri make birakorwa ariko navuze ku bwanje nibaza ko ibintu nk'ivyo ko bobikora bamaze kubakana. Kubera iki? Why? Cyambere hari igihe ushobora kundana n'umuhungu nyine ukabura nyine ko mukundanye amaze kugusaba bijya abashaka mukaca muhebana urumva ko arico abarondera. Hari igihe aba yabigusavye mubikoze akaca asanga wewe bivanye nuko we yifuza ko umeze agasanga sikumeze bigatuma yo naguheba. Asanga araguhevye kuko deja bamuhaye avuga ati ujya mudaza ndamukunda ariko bivanye ukuntu namuziga ndamusanze rero kubw'ivyo reka ndamuhebe ndondera abandi. None ikibazo aho nyene mubanye naho ivyo iwawe atabibonye yuko uri uwatifuza mukaca mubana mutabikoze akaca aza kwibona muri mu rugo bikaviramo no gutandukana, ico kintu cumva gute? Kuri jewe twamaze kubana bamaze kubana bakabara nyine bakabona ko ico kintu yarondera atakibona ko kuri jewe afise umwanya wo guhitamo yisho guhitamo jewe canke ahitamo kandi umaze ko umugore wiwe mwaramaze kugira mariage. No kuvuga wowe uvuga uti hako wosambura fiançaye yawe wosambura urugo. Ego guys hako sambura ukubwiwe hako yosambura fiançaye yosambura urugo neza cyane. Ni kuvuga wowe ohereza agaciro fiançaye kurusha urugo. Oya si durashye kuvuga uzaje kuvuga ati wosanga ugiye kujyabana n'umuhungu mugahebana ugasanga gukundana n'abandi mugahebana bivanye n'ukuntu ashaka ko basi mujyamara gusa bigahera hambwa gisanga araguhevye. Okay, cangira ikibazo rero reka na frere wacu bidufashemo kuko aho hantu reka tuhatereho. Urashaka kubonana n'umukobwa uri umuhungu ugasanga uko wari uziga ko ameze si turashaka kubona umukobwa ni mwiza afise uko agaragara ni ewana ni guyawe bavuga ngo ni guyanje sibyo uko umuntu wese afise ivyo akunda ivyo reka tubivuge. Umaze rero kumushikana hariya hantu mukaje muri yahiri ukaca usanga we uko wifuza ko amera si ko ari mbega ni cyayi ikintu gishobora gutuma kuko wowe uri umuhungu urashaka kuba ubizi ko ntabwo turi abana ni cyayi ikintu gishobora gutuma umuhungu abona ko umukobwa uko yaramuze gatari ko ari tugiye kuvuga ati dusesangure ibibera ahihishije kuko ni vyinshi kandi ari abantu benshi bavuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya ugasanga umuntu ntazi ko yarakwiye kwitwara bigatuma gumagira mal chance muri couple tamungu bashaka kurambana ugasanga bigenda bicangana kubera hari ikintu hariyo defo afise na batazi ko ayifise. Wimvira ko byo bimeze gute? Cyo kintu kiragoye. Oya ntago kigoye ntago kigoye. So kuri jewe reka mvuge basi ku bwanje simvugira abandi. Ntuvugira abandi yego. So je ku bwanje umudada wiguyanje kubera je nafise guzi wanje tamubonye tuvuga umudada wiguyanje tugiye rero kuri guyanje naho no musanga au contraire nuko nari ndamushaka gusa naramwumvisemo naramukunze je no kuri uwo twajana rumva bisigura sico namushaka oya kubera namwumvisemo ari muri jewe hama ateye uko nari nkeneye rumva reka mvuge ko ari we Imana yowe yaranteguye kubera jewe naho no musanga uko nari
shaka ca ndamuheba twojyana kubera ari uwo ntunze aho ikintu nashaka kuvuga ni iki ari abahungu nico sisitanga yashize kuvuga ari abahungu babikora yo basanze bimwe bashaka atari ibyo baca babahera aho rero nanje nosanga naje namaze kwivuguruza amajambo navuze kubera navuze ati birakenewe urumva navuze ko bikenewe ninjiriye kuri ico nsanga yuko ndiko ndivuguruza nanje bien ikibazo rero cangira sivyo reka dufashanye kugira ngo uko turwaruka turi jeunesse kandi abantu benshi hari ibintu usanga utazi ibintu usanga bigucanga ukaca usanga biriko biragenda nabi tuvuge nk'akarorero sivyo wowe urafise umufiance wawe umusheri wawe murakundana nibaza ko umufise nawe uramufise bien ujya musheri wawe murakundanye ntimurabonana hageze aho mubonana uca usanga ewan isuku we aryumvira kuri Roy TV ntiharyumvira ugasanga isuku naha ni sasa ngiki kuko bibaho guys nenda beshi ibyo bintu bibaho ugasanga isuku we n'isuku ni ibintu bibiri bitandukanye kandi ukaje usanga wowe uri umuhungu cyangwa uri umukobwa so atayibonye ku muhungu wowe wabonye ku mukobwa bivaye n'ukuntu mukunda kumva yuko kubakwa kwimubwira peut-être yuko bimubwiye yohinduka ku buryo n'ubwo muheba akazobura n'uwundi ujya gundi dusanga nawe yaramaze kwikosora kamusakacha agira chance yo kuronka umuntu bazoshaka kurambana ko tekiruzi bishobisha hajya mugeze mu rugo naho nyene bijya bishobisho birahera hasigara hakora ibintu biri ku rutonde sivyo ukaca usanga swate uyo mukobwa wawe uyo musheri wawe isuku giwe ntuzose no kumyumvira kuko bibaho cyangwa ugasanga n'umuhungu mukundanye murakundanye mugeze hari ahantu ugasanga isegonda rimwe arapfuye segonda rimwe byose biraheze ni wowe nawe ugasanga ntago byari niho byari essence ne yari kigira sivyo none nko muri yo mwanya wumva byo bigenda gute reko yatangura example akarorero wowe umufiance wawe murabonanye sivyo ucu usanga kuko hari ukuntu mwese muba mumva nyene ko muri mood yo kuba murangura amabanga yabubatse wewe ukacu usanga hajye wumva nyene ko ukigera muri etape ya mbere nawe bikaba biraheze basi ugasanga n'umuempuisa muri maki dukore nta bushobozi afise bwo kuvuga yuko bijya bintu yobijamo n'umuempuisa muri maki woca ufata iyahe ngingo woca uvuga ati reka nubake niko zubaka sinzopfa njyewe mu buzima cyangwa wowe ubigenza gute ku bwanje kubera ko nuba ndamukunda biva n'ibiyago tugirana kandi tumaze ikiringo dufate ngo turamaze nk'amezi menshi twarakundanye ni rya mbere tubonanye mu bisanzwe kuri je ukora numva ndamukunda bibaza ko atakibazo urumva yuko atakibazo tuvuge nk'uwo umugabo wawe ntashobora no kukwinjirira muri make ivyo akora byose basi nta bushobozi afite bwo ko basi wewe yona kwinjirira muri make kuvuga yuko unatwara indomo vyarira abana urumva yuko basi wewe nka solution wofata yahe biramutse bibaye urumva nanje rero shaka ico kibazo nico nkeneye yuko dutorera inyishu urumva ni kibazo bien sûr hari ikibazo kandi aho niho shaka ko dutebera cameraman nawe udufashe gusa ntivyo ukunda uradufasha muri commentaire aradufasha muri commentaire wewe umugabo wawe umufiance wawe umusanze ari umuempuisa murabikoze igihe nimwe mumaze igihe mukundanye mugabo mutarabonana usanze ni umuempuisa sivyo kandi ngurwo rufira hehe mu buriri usanze ni umuempuisa bisigura yuko wewe nta kintu nakimwe uzopfa wumvise uko umugore basi ntazotuma wimva nk'umugore mugeze hariya mu gitanda kuko nitubishira inyuma kuko navyo biri mu rugo kuko yaba wewe uri umugabo nawe ari umugabo mwobana ariko mwana ko wewe n'umugabo nawe uri umugore bisigura ko muzoba umwe none gashahu bidakunze ko mu bumwe wowe nka wewe umaze kubona kisha kibazo cyahabaye muri couple ko muri makouple biraba ingingo ufata ni yahe wo kwicara ukirura ati mbega nkora iki shaka kumenya wowe icyo wokora
icyo nokora kubwanje nk'ivyo bimubayeko bon turashobora kubikora bimubayeko okay ubisanze ndabisanze ariko ego hari ukuntu ashobora kubikora basi nkavyara urumva nigiye ashobora kubikora bugati basi ntarangiza sinshobora kuvyara aho ndumva kweri nta yindi solution nafata n'icyo ndamugenda boca muheba guys iyi debate tuyitebeho kubera hari abantu bako baradukurikirana bari mu makuple hari abagiye babashiri babo kubera yuko ico kibazo agaye umushiri we kubera yuko afise impuissance kavuga ati ntavyo nzoshobora ndavye ukuntu je meza ntavyo nzoshobora undi akamwe batujya mukobwa afise isuku rike ndabona yuko ntaho twogera niyo undi noza ndaca inyuma nja kurondera abo mu buyenzi kuko bavuga ngo buyenzi yubaho oya pana buyenzi niko tuvyumva sivyo kuko bavuga ngo abaswahili ni abantu ba mbere bari n'isuku none nko muri ico gice kintu kibaye nkawe uri umuhungu umusheri wawe umusanze naha ibintu bikunda basi harageze naho kuko tubivuga ko ni ibintu bibaho je sinkunda abantu bace bashaka kwigira ngo kumenga ntibibaho ni ibintu bibaho tubivuge ko bibaho wowe uri umuhungu uri umugabo muri mu rugo sivyo waramaze no kumutwara wanashaka mugasanga ni kugira ngo muzorangure nayo mabanga uzorinda guhadikiriza dore ndi adimashi we nkawe ari umugore wawe cyangwa se ari umufiance wawe ni yahe decision uzofata wofata cyangwa se nk'umuntu bimaze kuba kari kadukurikirana umuhanura iki okay so icyambere je nokora no muhanura urakoze impanuro sawa kubera ikiyago mu rukundo n'ikintu cyambere cyo gifise dialogue ni cyo gifise ikibanza cyambere urakoze urumva mutagira ikiyago narahamwe gushika ndamushira hasi nereka kubera naho je no muheba urumva na kintu na kimwe ntuba ndamufashe n'undi azomuheba ego voilà icyo nicyo nshaka rero bisigura no mushira hasi namwereka amakosa byose icyambere namwereka hajyanye ijya kote faible yiwe kubera abayo arizi abizi ko ari kote faible yiwe gusa biramunanira rero guhatungana hari n'igihe atabazi ko ari kote faible akabibamo nk'ubuzima bwiwe kandi ari kote faible rero noce ndabimwereka ko ari kote faible voilà urumva noce ndamwereka yuko naho atobajewe naho wozu wundi niyo mukunda urakoze kuri ico kintu urumva noce ndamwereka noce ndamubwira après si yokwanga canke yoreka kubikora nkubaciye ashavura ati abimbwira kuko ari umuntu umuhanuye acabona nko kumenga uramufashe nabi kubera je nzoba mfise projet kuri iwe noca ndondera umuntu akuze wo mu mama urumva nkamusigurira kubera jewe kugira ndabimubwire wosanga byaramaze kunduhira kuko kudurira ego naramaze kuvyumvamo fo ukabihaga narabihaza cyandondere rero umuntu w'umumama akuze ndabimusigurira ndamusaba mama please mfasha umungirire ujya mudata kubera je ndamukunda bimfashe umuma rero abigize sinobivuga kubera sinobivuga nafise projet urumva turiko turakoresha irya jambo rya projet ego urumva kubera je ndamufite ko projet umugambi ego tuma ko umuntu abifashemo puis yansi nawe no kubikora noce ndamuheba kubera urumva umuntu adashaka kumvira impanuro bisigura ko nawe nta gaciro aba guhereza kuko ni ikintu gituma muhuza mu kubaka mbega aho ko hari n'abandi bavuga bati imbere yuko ujya mu muntu bisaba ko tubana kuko kubana ni ikintu kiri a long term ntabwo ari kuvuga ngo no mwaka ngo uri kuramugerageza ni ikintu muzotandukanywa n'iki n'urupfu mbega aho kwimvira yuko uwo mukundanye waza kwamukaraba yuko avyara cyangwa atavyara nk'ubu murakundanye uravuga ati boreka rero je nabe yuko kuko benshi barakora mariage bari enceinte byo bintu bibaho abantu benshi barubakana bafite indamezi 5 4 umuntu akavuga ati mbere ko ndagushira mu nzu ndaraba yuko uvyara ufise bikunda yuko ushaka kuzompereza abana kuko nive biri mu bintu bituma urugo rusambuka ugasanga umugore byanaseye uko avyara umugabo byanaseye uko avyara umwe atanguye guca hariya kwa kwihangana kugahera nize duguma kwihangana kuko kwihangana n'ikindi kintu benshi birabananira
benshi birabagora kwikontrola avuga ngo kwihangana kuko umwana w'umuntu yamana intege nke ntaza guhenda umwana w'umuntu yamana intege nke none nko mu gihe usanze umusheri wawe uramushize kuri ico kigeragezo usanze ntashobora kuguha abana ntashobora kuvyara ntashobora kugutera inda cyo bigenda gute ukomeye avuga ati jenzo kwa adopt umwana cyangwa avuga ati nzobana n'umuntu atavyara rebe cyayi havyara imana ibintu birakomeye ibintu vyakomeye aha nyene tuhatebere yego wowe uramukunda ni wamuhisemo ariko ega ibindi byose ni sawa arameze neza kira kintu akora akazi neza ivyurugo ariko ikibazo ntavyara kibazo ntashobora kuguhereza abana ngo muvyarire kandi wowe uravyara we ntavyara so tutabeshanye ngaho nobambesha musanga navuze ko numukunda atavyara imyaka yiwe yose niyo mpamvu ndavuga nobambesha mvuze ati numukunda atavyara urumva hagize nka 3 4 ntarabona umwana utaritwa papa ntaritwa papa nosanga ntanamaze guca pembeni kenda kumwironderera urumva rero ngaho ashikira ngo ico kintu tubwire nawe ubwanjye jewe pe mbona umenga nanjye sinobyihanganira umugabo adashobora gutuma witwa mama sinobyihanganira nanjye nusa novuga ati nusanga nagiye hanze ugasanga ndamuzanira umwana finalima ibyo nutuma bamuhera finalima urukundo ntirubaho kuko bavuga ngo urukundo rurihangana guhanganira vyose eske umwana w'umuntu ashaka kwihanganira vyose tubwizanye ukuri umwana w'umuntu uko yaremwe muri kamere yiwe y'ubumuntu arashobora kwihanganira vyose bariho bihanganira vyose bariho kira kintu cyavuga ati ego jenze umuntu muhira babanye n'umugore wiwe ubu ni 5 atamwana hari n'abandi kunda cyane rwose oya aho hari impamvu nawe ambwira ngo impamvu abayizi impamvu atavyara abayizi irashobora kuba impamvu yaramuvuye ku mukobwa canke impamvu nyene ntavyara ashobora kuvyihanganira uko none kubera iki kenshi ikindi kibazo kica kihaza ni kubera iki kenshi iyo umugore dusanze atavyara bambwira ati umugore atavyara abi babona umugabo avuga ati genda urondere ahandi kugira ngo turonke abuzukuru turonke abakuvuyeko ariko dusanze umugabo atavyara wewe bobrije umugore yuko ariko zubako niwe yarongowe siwe yarongoye mbega ivyo bintu nkamwebwe mu bifata gute nk'ugwaruka w'iki gihe wewe ntuvyara umugore wabaze kwihanganira kutavyara kwawe ariko wewe usanze atavyara wewe abi wanyu jewe gusa tu utavyara kitwo kuri jewe aho arongo urambona jewe utavyara urumva kuri ico reka tuvuge kuri ico ibyo bintu kwanza je mbona yuko umudada agiye hanze tu azanye umwana ngaha sha umugabo yova mwica yego yova mwica ariko umuhungu arashobora kumubwira Sherine twobana ata mwana ngaha azanye umwana agende nzana umwana bo muri make ni ko ibyo sha simba ico no bivuga gusa kubgawe umugore atavyara potere yambana kweli naho no narakurondeye gusa uzi kutavyara uburana uranyanye nakirikane je wora tu narakurondeye naho waramuze ubizi wani ko mutavyara naho utavyara uburameba kuko nituzobana no kuvuga ako niko kaja mushikirije uje mukunzi wawe muri ko oh my god umusheri wa wakarenzo hari hose nukuvuga ukabuzi kutavyara cyangwa utazovyara nta gikwe asha mapema cyane wewe nazania mahiri wacu nawe rero tubwira nanje nuko kuko umutika atavyara sinumva ko twogumana musanzwe none aci papa mama none nk'ubu mumaze kubana kuko washigikiye yuko kubana mutabikoze muzogena Maria tutazi ko nagutera inda wovuga ati niho sawa siko wavuze nisike yatubwiye none nk'ubu yo mugabo uciye mubana mu nzu gasanga ntavyara wowe uravyara mugiye no kwa muganga wowe uri normal mugabo afise ikibazo ocho sala divorce
neza cyane. Woca usaba divorce? Oh my god. Oh my god. Ni ukuvuga rero muri make wowe ikintu uhereza valeur cya mbere ni irya fiança yawe ushaka kuyizigame, ni wasanga rero mu rugo vyanse uzoca usaba divorce umaze kwitwa umugore w'umuntu. nivyo bya bindi je nako ndavuga. Ega novuga ati ko twoca dutandukanya izo ngorane maze kuzibona ko woca umuheba. None gasha umaze kuzibona izo ngorane kuko bavuga bati muri ko bariko barabashingira uzonyanganira mu bibi no mu vyiza vyose, ariko ivyo bibi vyo ntavyuzi urabizi none womenya gute ibibi by'umuntu mutabana? Ntavyo womenya umuntu mubana kandi n'ivyiza vyo ntibibona buri muri fiançailles. Ego fiançailles urabona bimwe mugabo ntabwo ubona byose ijana kwijana, nico gituma hazi kirungo cyo kwihanganira vyose. None gasha umaze kuvyemera imbere y'Imana n'abantu ndavyeme byose nzovyihanganira, ukaca usanga rero mu rugo haje ivyo udashobora kwihanganira. Urumva yuko gusambura urugo bica bikorohera gusuma uko wari gusambura irya fiançailles mugahebana, peut-être ko Imana ari kuguha uwundi imbere mushobora kubana mbese mukagira famille n'abana. Ivyo navuze ko kuko uvuga ati ni kwa bundi nakubwiye ati ushobora kugira rapport sexuel n'umutipe muba muri yango ugasanga araguhevye bivanye n'ivyarondera asanze ubifise. Rero ashobora kukwihanganira mukihanganirana mukamara kubana, doke tukamara kubana ngaca sanga ibi ikiti kibazo jirashobora kwihangana nuko ndumva ko byose nka 100% biva ko 4 bishobora kuvyemera ariko nka 20% ashobora kwemera ati good. Nzi ko atavyara aho umaze kubera ko tumaze nka 3 ans déjà atamwana turaronka ibyo bikwiye nduka ko nshobora kuvyihanganira. Ntushobora kuri uwo mwanya nibyo gufata solution, fate nka famille yanje famille yiwe ntavuga ikibazo gihari muri je nawe hakaba nyine guhanurana. None umaze gusanga atavyara bo bahanura bamushire mu ruvyara atagwafise bamwemerere ko yosohoka. Arukuntu abi wabo n'umugabo cyangwa umukobwa baca baza guhanura ngurumva ngihangagire ngo zubakwa ibyo jero kubganje ushobora kuvyemera dusaba divorce neza cyane. Oh my god. Umva ibyo bindi rero ko ndivugira ifo utangure utarabana ubanze guhonja. Yego utarabana umva mubigize mutarabana basi dufatire kuri bajya bagira mariage ndafise ndakurahiye muca mubana mufise amahoro neza cyane. Gusa amahoro atangwa n'Imana. Amahoro atangwa n'Imana mufise ikibondo mu mutagifise nta gikwe nawo umupasiteri usanga waciye pembere gusa uzana umwana. Ikindi kibazo rero cangira ari nacyo navuga nti dusozerere ko ni kubera iki hariho abantu ugasanga n'umusore afise buri kimwe kandi ageze kubaka kandi akeneye umugore hageze yuko yubaka bivanye nabo aba yarahuye nabo mu buzima bwiwe umugore akamukura muri boîte mbese akamutura muri bajya bidandaza kandi abakobwa kandi abigeme mu ngo mu miryango buzuye ariko akamukura hajya. Mbega mwege muravye bajya abantu bidandaza bose hamwe en general mubaha icyahe gicapo. Mbega murajya bidandaza hari nk'abava nk'abagore hakavamwo abo kubaka urugo baramenyereye kwidandaza. Mbega nk'umuhungu wowe mukura hajya umumaraya yaguze bararanye ijoro kira kintu akwimviye ko yomugira umugore wo mu nzu. Mbega bibaze ko byavuye mu yago bimeze gute biba byaciye he? Je nemeje yuko bari cyambere ari abadada bidandaza bivanye n'ubuzima. Ari abantu bidandaza bivanye n'ubuzima n'abandi bidandaza ko ingeso kubera ari abadada kuva bakiri bato ibyo bintu nibyo byabinje nivyo bakunda. Urumva bakagera ahantu nabo mubwira turashobora kubana bakabona yuko wapi ego Igiswahili no proteze ya muda. Urumva rero navuze abatata babiri umwe kubera ingeso ubundi kubera ubuzima. Urumva rero urashobora kugenda hajya
kurondera umudada ukacubura n'umudada yabicemo kubera ubuzima nyene mu rugo murabikora ukamubona mu maso tu si vyarimo urumva abigize kubera aronke y'amahera agende kuba famiye bagire urumva rero mugatangura rero kuyaga muriko murayaga ukaca mwumva rero ko yabikoze kubera uburyo iwabo barakenye niwe atanga ratio niwe yariha inzu ni urumva ukaca wumva nawe urakeneye umudada urakeneye kugira mariage sawa bikujemwo kubera yarya amajambo yakubwiye urumva ukaca ubona ko bikwiye ko mubana nawe kubikora ubikoze kubera irya famiye uramufashije ufashije n'irya famiye rero ari abantu rero batura badada hariya so kuvuga yuko ngo urya mudada ni mara ya komte oya arasho ni kubera irya zina tu ariko wene ntarimwo kubera nunga hanze ari abadada b'imara kandi badakora hariya basumba ni kuvuga ari abakobwa batahi iwabo bo bakora umara ya gusuma nabajya bo kumapave yego nabajya bakora hariya kumapave rero niyo nishunovuga ngaho merci beaucoup namwe bivuze kwiki jewe nanje nobona uko no bivuga ko nuko hariho neza abakobwa nuko umusaza wacu yabivuze ko arabikora kubera ingeso n'abanza babikora kubera ubuzima rero umuhungu we yiyemeje ko ashobora gutwara uyu mudada bivanye naho bahuriye biva mu byose biva mu kiyago uko babayazi bashobora kuyaga ukaza kugira umuhungu arumvise amadute muri yo kuvuga ati uyu mukobwa nduga ko abereye urugo bivanye rero n'ukuntu ibiyago bagiraniye kuva nyine muri we menga aramukunze bivanye n'ibibazo biba yaraciyemo canke abakobwa biba yarahuye nabo ukacubona umenga arabaruta bose mu yagendanye nibaza ko biva kuri ico murakoze reka rero nsabe abatumire bacu bagira akajambo kamwe batekerera abantu bako badukurikirana bari mu makuple bari fiancé bari en fiançailles bako bitegurira kugira umwana wo mu rugo namba baze kubona ibibazo bitagenda bageze naho bona atandukana akajambo kamwe watekerera kugira ngo bizokunde bashike ku ntego la parole aux femmes icyo bahanura nk'abariko baritegurira urugo canke abari muri fiançailles ikintu ca mbere coco mugiranire ibiyago hagati yanyu muyage cane umutibe mubaze amajambo menshi umukobwa nawe mubazanye byinshi kugira ngo yage donc nimuhishana mumvane nemo umukobwa amwiyumvemo n'umutibe amwiyumvemo rakoze Karenzo andi cyo novuga bisanye tugusanze nimze kuvuga ko nabyitse okay icyambere mukundane cyo icyambere kwanza kuko ahantu hari urukundo muri yangamo ikindi nico rero kandakibe muyage cyane mugire ikiyago kirekire urumva nawo ufise projet udafise ikiyago izo projet zawe zizoguhereramo urumva bisaba yuko muzobe mugira ikiyago kirekire kubera n'ibintu uko turavuga ngaha birashobora kuba biri muri couple yanyu tubasabye yuko uca umubwira sheri duhebane ngo kubera twabonye muri royi bavuze ati ngo umudada atabyara oya muvugane kubera umuhungu arashobora kugukunda bivanye n'ukuntu mwavugane bivana n'amahitamo y'umuhungu n'amahitamo y'ego arashobora kugukunda nawe utabyara cyangwa umubyara ashobora kugukunda uko nyene urashobora kuba umukene akagukundira ubwo bukene rero bisaba yuko rero muvugane muyage urumva mwereke côté faible ya kubera ari abantu bafise côté faible yo kuba afise umwanda ari umunyamwanda urashobora kuba iwanyu ari umwempwisa muri abakene urashobora kuba uri umwempwisa bariho rero bisaba yuko umushira umudada hasi muvugane mugire umwanya muremure wo kuyaga vraiment ndabona love yanyu izoshika kure muzobana neza murakoze none gashaho ufise amasoni nawe yo kubivuga ufise amasoni tumuntu ubu utabumenye ibanga cyangwa yandike message message ya
jewe nibuka jewe ubwa mbere nkitangura gukundana ubwa mbere ubu uri umukambwe ubundi umuntu uvuzemo degree ego nanje ubu barabandungika duhanurire wapara guhanura ugenda ugirira ujya mudadakunda urumva ofisi imistari urumva imistari y'akarenzo nkigitangura naratuma urumva rero mutuma umuntu hajya ni byiza kubera wowe ufise isoni ujya rero umuntu wungise na soni afise imbere arabigufasha jemo okay genda rero ndera umuntu akuze apana umuntu akiri muto ndera umuntu akuze umubwire ikibazo cyawe umubwire mfasha umubwire urya musheri wanje urumva abantu bakera nibo bakunda rero abantu babatama gushira ujya umuntu bavuga umupare nawe rondera umuntu umugire nk'umupare wawe genda umubwirira ujya umuntu kandi umuntu akuze aba afise ibintu yo gufasha genda rero rondera umuntu uburatuma genda umubwirire sheri wanje genda afise ahantu ajya ahantu hanje kuri ashiko ndabona ejo byoza ningaruka mbi ego ujya umuntu rero akagenda agufasha ego reka nshimire abatumire bacu buno munsi nshimire ugwaruka twakoranye uno munsi ndabwire nti aho muri banza mubahwe kandi mugire naho muba ukomeze kubaho cameraman ati wubahe mu kazi kawe abadukurikiranye mwese mwubahwe abashize ko partage abagize j'aime commentaire mu gasanduku kico bivuze ko wewe utanze impanuro kugwaruka wewe uri umuvyeyi wubatse kuva kera hari ico wavuze muri commentaire turagushimiye cyane ntuhengeshanye rero no gushira mu gasanduku kico bivuze ko commentaire yawe iradukomeza commentaire yawe yungura benshi kumenya uko bakwiye kwitwara na cyane cyane mino misi tubayemo ayo misi ya nyuma aho usanga nk'ibintu by'urukundo by'umubano byaramaze kuba dase mu kibano bivanye n'ibyo dusanzwe tubona. Yari Bella Shakara kuri micro za TV nkuko mumenyereye reka ndabwiye ni mugire ibihe vyiza bivanye naho muherereye naho gutaha. Ciao ciao. TV.